rero ni nkuko vuga uti nkuko novuga nti rukundo rwanje suko none my desire rero umva nagateo mega ni jambo rihari umuntu ashobora kwita umukunzi wiwe niko no bivuga ariko no c'est pas ça ahubwo bijya twagize twashatse kugira clip ibe intéressant parce que harimo d'une partie ya muvuga gute akantu kaka histoire karimwo ugerageje kuyumva ni Mutima ndanamushimire cyane mutamalo comedy Mutima yarondera la fille yarondera ujya mukobwa then ujya mukobwa je yakunda je urumva bijya byose ubona yagerageza kugira ngo bashobore kuronka ukuntu bovugana canke yo mushikiriza ubutumwa itangura bari karandika ikete. Yo me people show boy Adronis promoter wa musore wanyu wa musore karakora ibishoboka byose kugira ngo abazanira amakuru abari trend muri industry ya music nkuko mubibona turi kumwe n'umuririmbyi asanzwe ariko arabikora neza nawe sundi bamwita DJ OLI. Reka tumuramutse kwanza abanze abaramutse imisi yari myinshi mwari mumukumbuye tugende turayaga muri byinshi mu bijanye n'umuziki wiwe turabakora mu kije. Nanje ndabaramukije cyane ego tugusabura mutse abakunzi bawe n'abakunzi ba Ndaha TV muri rusange. Ndaramukije abakunzi ba Ndaha TV abakunzi b'umuziki ndundi ego DJ OLI inyuma y'amezi 3 kubera ikamezi 3 yose abakunzi b'umuziki baguma basaba mbega wa muntu wacu ari hehe bimeze gute kwari wagiye musaza naho amezi atari menshi 12 divisé par 4 gare comme ni gatatu voilà umva nihaye ko nzosohora indirimbo zine muri no mwaka urumva nihaye like distance ya 3 mois kugira nzodasohora ariko igihe duherukana waratubwiye ati n'inyuma y'ukwezi murashobora kuca mubona yindi bimeze gute kwa DJ OLI. Sinovuga ngo naratevye ariko urumva niko nabonye no bikora umva zine kugira umva nti imwe ntizibiri yindi kare umva nace mpitamo guhameza 3 kugira mbe natanze ikindi gikoko ego abaririmbyi benshi ndabavuga amazina ariko benshi barakunda kuvuga ngo iyo mpaye igikorwa abantu nkabona ntibacakiriye neza muri stock mbafise ikindi canke ubitamwe kugira ngo ndabe yuko ico kindi coco gishobora kubavyura. Mbega OLI ko yoba yategekanije izo ndirimbo zine mu mwaka wose ntibishobora gushuka ugasanga ari indirimbo haye abantu gasanga bayakiriye neza ariko ntibayakiriye nkuko vyipfuza ukaba ufise indi ya reserve yatereka ndabakubitiye inyasindindire bimwe ni muri ico gihe uzobutagira je novuga nti ubudafise gupanga ni byiza kuvuga uti mu kwezi kuza nzoba nakoze ibi ufite ushaka kugira ngo ibintu bigende neza ntusanga uriko hari bimuri kurica ibindi bikiza tiwa umva mu gihe uvuga uti jewe umuntu wese agira strategy ziyo wangwa indirimbo ngo niba yakira nabi ngo nzoshangira ni wasohora 5 bakazakira nabi uzosanga wakoze ama-album angahe mu mwaka so ni byiza kugira ukagira ugapanga nimba wapanze uti ni zine zikore nkuko wazipangiye sivyo uzikore mu mwanya wabipanze and then ubonye bitagenze neza dufate nk'uburasohoye ukabona ntibigenze neza menye uti basikurikira no ikora gutuhindure strategy sivyo sino kuvuga ngo Kongo isotse ngo biranse ngo nshinshiramo yindi wapi bamasi kuri jewe sindabibona uko kandi sindabikora uko amajambo make DJ OLI avuga ati iyindi ndirimbo muyitege mu kumunani mu kumunani cyane mukundwe parce que ego urumva ni debut kumunani canke fin y'ubuyo umba ni ameza 3 ya DJ OLI turaje ni indirimbo nshasha indirimbo wise my desire ku bakunzi bawe bifuza kumenya mbega my desire yashatse kuririmba ho ngaho yuvuze my desire rero umuntu ace yumvira Desire yaririmbye Desire abandi bakiyumvira ibindi dukeneye ubanze ubasigurire neza mbega my desire iyo titre isigura iki kuki wagize iyo inspiration kwita my desire
wovyumva ko ari Desire ntiyoba yihenze mama ntaho bija ni icifuzo canje mu Kirundi urumva n'umuntu ubukunda general rero ni nkuko vuga uti nkuko novuga nti rukundo rwanje suko none my desire urumva nagateo mega ni jambo rihari umuntu ashobora kwita umukunzi wiwe niko no bivuga hanyuma gerageje kumviriza n'akaririmbo k'urukundo nk'utwo nsanze ntanga kandi karyoshe nduje nk'ivyo yego mu majambo make nivyo nagerageza kuvuga sinzi ko nagerageje kwishura ni twe twakira ibivuye iwawe ariko DJ Oli abantu benshi bama biyumvira mbega kubera iki DJ Oli afise amatitre yiwiwe ukuntu tuderuka kubona munyana DJ Oli kweri ari hehe ko abantu ngo benshi bamavuga ngo indirimbo nyene ugasanga bariko bazana amatitre za titre nyene ubona ziba ziri update ariko DJ Oli akishira muri za titre novuga ngo zikirundi nyakirundi kubera iki DJ Oli araho hano ni umuntu wese afise ko akora ni slow ni slago ziwanje n'ukuntu like ni strategy ziwanje nkoresha kandi rero ngendo yundi ravuna je nkora byiwanje uko ni jewe nyene uzokwigana zofungwa azorabe neza ahubwo azova avunika zogira ikibazo so niko je ndabibona kandi ni vyiza ko nkora uko ndavyumvamo like iyo uri mu kintu nk'iki nk'umuziki foko kuri vyukunda and then ugatanga ivyo abantu ivyo ryohera abantu abakumviriza rero kuba nkoresha amatitre umenga ntahari sindo ndagerageza kwiyumvira kuri wanje sinkunda gukopia copier coller no umva dinpanda shiramo aga créativité dinpanda ndabanza nkiyumvira ku kintu ngira ntange nkavuga ni ikintu gute nkanacukura wanashima nkakora kore yabo tukiraho nyene kugira ngo tuze kuri my desire uduhe akapera cyangwa freestyle ya munyana kugira ngo abantu bumve iyo DJ Oli avuye niyagiye kugira ngo barambega DJ Oli bimeze gute hari ibintu bishasha ariko aratuzanira cyane akapera ya munyana kugira ngo tubandanye give me your love ndagusabe baby give me your love mayo mahigwe kugira nanje mbe mu bandi bahire la kwangu wewe ndo naleta girl singekeranye niwe wangu Julieta girl energy baby girl you my energy iyo ngwa you kama medicine when I sing you kama melody uri maso yinyana ukusanda bifana sinakisa munyana kirumara mu buzima uri indirimbo ya buri munsi yes yo ni munyana kuva kwa munyana turagiye kwa my desire yababwiye yuko ari nk'akaja mushobora gukoresha kugira ngo wite umukunzi wawe ubwa mbere na mbere kwanza mfise ikibazo DJ Oli indirimbo yoba yakorewe he kubera ko ni ibintu turiko turabona atari ibintu twari tumenyereye mu muziki ndundi nkuko wabivuze ufise créativité ziwawe mbega DJ Oli iri yandirimbo wasimvye intara zingana gute uvuye Bujumbura wagira ngo uje kuyikora ni Bujumbura bubanza ukashugwa muri Cibitoke yego nayikore mu Cibitoke cya Rugombo yego iciyumviro ahantu cavuye kugira ngo DJ Oli yumvira ati antuka igisagara barakimenyerere kandi abahindurire nja handi naho kugira ngo ndabazanira ibintu biri different ivy'abandi nakaririmbo gatuje ukuntu buryo uricara ukiyumvira ukavuga ati clip no ikora gute hanyuma ijya location sanzwe ndayizi kuko ndayijamwo kenshi ni muhiranemo rero mba navuze nti byojana n'aka karimbo ukuntu kimereye kandi ya defwa basuvuga ngo sinzohindura cyangwa ngo nzoga ari gihe nyene uvuga uti rekane basi ubuzima bw'iwacu muhira ko tubayeho hari igihe present ibintu ugasanga upresence kuba afise vyiza gusumba ivyo ufise urumva wawe ya mediocre yenza mugantana twavukiye mu bitoki reka twerekane ibitoki vy'iwacu and then kuri kazoza nk'umwana azovuga ataha niho mutama yava ndija nk'ivyo kandi umuntu ndi proud yaho mva eko c'est bon il faut yuko
umuntu atibagira iyo yavuye nkuko benshi bama babivuga. Ariko DJ Oli turakeneye kumenya mbega ubutumwa buri muri irya ndirimbo, ubutumwa n'ubuhe butumwa washatse gutanga busanzwe bufitaniye isano nariya mashusho twabonye? Bon, ubutumwa uretse ko nakarimbo k'urukundo, hanyuma amashusho twatanze no kuvuga niyo script twiyumviriye, and then ahantu bihurira nuko urumva ububwira umukunzi wawe canke mu buzima dusanzwe tubayeho ufite ugerageza ajya amajambo n'umuntu naririmbira uwo nkunda, sivyo? Urumva rero twagerageje gukrea scenario yiyo ndirimbo niko ndaririmba. Je mvuga nti ubutumwa ni amajambo avuga ngo mina kupenda sana, ufite ugerageje kurana ubuzima dusanzwe tubayemo ukamenya uti ngerageje gusigura indirimbo. Twinjiye indani muri rya ndirimbo. Ku bantu bamaze kwiraba bo tarayiraba, genda kuri YouTube wandike DJ Oli, indirimbo yiwe ni My Desire, uraza kubona indirimbo, ukurikirane video witonde uyirabe neza. Muri rya video twarabonyemwo ahantu DJ Oli aba afise umukobwa kwikinga, tukabona Mutima ari karamwirukako. Dukeneye ijya nyene dusiguriye bijya vyari biki kuko Mutima yakwirukako. Premièrement nosaba abantu bariko barumviriza ikiganiro, nimba bageze ngaha bagire pause, nimba vyokunda then bagende baze haraye song then bacagaruka bacabona neza. Nico gituma navuze nti ni script kandi twabigize uko kugira ngo urana ijya dinpa umenga nti womenga ugiye kuramenga ntibihuye, ariko no c'est pas ça, ahubwo bijya twagize twashatse kugira clip ibe intéressant, parce que harimo d'une partie ya muvuga gute akantu kaka histoire karimwo, ugerageje kuyumva ni Mutima, ndanamushimire cyane Mutamalo comedy. Mutima yarondera la fille, yarondera ujya mukobwa, then ujya mukobwa je yakunda je, urumva bijya byose ubona yagerageza kugira ngo bashobore kuronka ukuntu bovugana canke yo mushikiriza ubutumwa. Itangura bari karandika ikete hagati yarangira ndaryandika hamwe ni warisoma ndazi ca wisuka mu mugazo nikakubarira Mutima. Rero umva nivyo yarimwo, mugabo ndirimbiri ndihera ataronse opportunité yo ku apana kutwirukanza ko urumva nivyo yarimwo uciye utwirukanzira heze. Hama yari mu migambi yo kwandika ikete arirungikira umudemu, haca haza umuji yitwa DJ Oli araba ubogare n'ibindi cavuga ati antuka vraiment nuyu umukobwa wo mu bitoki ngira ahubwo nta namunyana yari bwarabe nta ni yara boso like navuga gute man wogira uyimare ugomba tisigwe ni bagende bayirabe hanyuma antuka iyo turiko turavuga ibinya umuntu acayifuza kwa mbega uwo mukobwa yaciye akunda DJ Oli ninde, reka nje kurabanda abo umuntu game nagenda urumva caza icadatahura candika muri commentaire cyo dukora ikindi kiganiro gikurikira. So anemo no kuvuga ni ofete navuze mu majambo make, mugabo yiravye nyene uco bitahura neza kuko harimwo aba bon frère, harimwo abajama, harimwo ibiki tusa nibirefu, urumva ni cinema yose. Ikindi kibazo mfise niki inya kubera iki DJ Oli novuga ngo yakoresheje bari abakobwa nkuko wabivuze, uriya mukobwa wo mu bitoki canke uriya mukobwa wo muri iriya ntara, kubera katavuze ati reka ndabe mu Queen Video asanzwe azi kwactinga fresh ndamutware hama tumuhindurire style ase kuko bariya nawe ntibabise visage yabo, tuza gutandukanira ku myambarire agahindura nawe akambara nkuko wari wambaye kugira ngo biboneke yuko yo bari umuntu asanga ari hariya antweta ujya so hariya so hariya nonga kandi murashobora amugeje mwita mu wo mu bitoki gute, murashobora kuba none twayikeneye mu bitoki murashobora gusanga umuntu asanzwe munamuzi kubera ko arabizi kandi atari banga kazina kiwe asanzwe yatinga amplis canke wanse yuko bazoca bamukoresha ubizi gute ko bataramukoresha. Kandi DJ Oli afise créativité zibantu kandi waza créer like urani yuvuze uti ni script yuko mbe novuga gute urana nk'ubu dufate urasoye nka clip witwa arizo twabonye uri muropozi sivyo man ukaca ukavuga swadiza umuntu yitwa umuropozi ukaca usanga ibana
sinzi uko no bivuga like hariyo visa ugasanga uri nk'umuntu ufise imburujwa yana utagase vyatari bose mvuze ko abaropozi badatagase mugabo sinzi uko none vizaje uyibonye umuntu nawe voilà uravuga iki kintu ufite twese turafise ubuzima tubayemo nta muntu ndiko ndajija canke no muntu ndiko ndatuma ko rutoki mugabo mu kibano twebwe nyene bashaka kuvuga ati peti yangu urakubiswe kubera ko mubonye ukuntu ameze urumva umuntu w'amafaranga urashaka kumubona d'une part hari umuntu ushaka kuvuga ati hari n'ushaka kwihenda gato umuntu afise akanoti mugabo hariho visage bivanye n'ikintu uri kuragira uvuga ati kibirahuye nta bintu vyo kwirirwa ndavuga nti so ngo mu bitoki nta bakobwa beza bariyo man gusuca usanga bapfuye umukeno niko tubivuga mu Kirundi urumva kubera ko ijya bote y'ubiri kashe mugabo kubise make up tusara n'ujye urumva twavuze uti no make up uko nyene ego ni kinatirere fresh haya naje yarige na pedal king yashi kaza avuga ati no usipanguze gumiza kuko nyene niyo script turiko turagira manu ukaja kurima ukasanga wakubise make up ntibikunda reka yashi tiririke bayibone nuko ndiko ndabaza ahubwo hariho scene nabonye uwamuhetse kwikinga umushira imbere bayita mu Kirundi kidari kumwamba umushira imbere kandi nyuma aha abantu dusanga tumenyereye twicara twari uje kubera ko wamushize uramaze kubona filme ya Titanic uramaze ko Jacques na Rose none ntibagiye guhagarara imbere kandi nyuma hari hahari na sawa kuri no ni nakantu ufite nakantu washatse kumwegereza voilà umva none ukora bazi ibintu DJ Oli video imeze neza kuba tarayiraba nababwiye mugende mwandike DJ Oli mukurikirana ibintu ngene bimeze dukeneye kumenya rero DJ Oli nirihe sano risanzwe riri hagati ya DJ Oli n'umukomedie yitwa Mutima kuko apare y'umuziki turakunda kubona yuko nahandi muri abantu novuga ngo bari hafi na hafi ukuntu mwegeranye ariko tutazi kiri hagati yanyu naho tumaze kubona video isohotse ishobora kubitwemeza yuko ico kiba kiri hagati yanyu mu bundi buzima DJ Oli na Mutima nihe sano bafitani antwe twaruvuze ku bintu vy'umwamba reka nongere kaka kantu utwawe twokwegera mugabo keya nyinshi atuka wanse kumushira inyuma kugira ngo Mutima ntana have amushikira ngo mutwara usigare yari guhava nakoroka sindana bimenye urumva ifoko ndamuhakiya ngo me haruhandi voilà hanyuma kintu antwe DJ Oli na Mutima novuga nti n'urukundo gusa parce que ni n'urukundo je novuga nti n'urukundo nkunda c'est vrai ndumufana wiwe mugabo nanje yanyeretse urukundo anemo nta nikindi kintu novuga yoba yarabikoreye hari gihe ushobora kubufisa amahera mugabo ntushobore kuronka ivyo wipfutse ico nshatse kuvuga rero nk'abantu dufate nko muri no periode bagerageje gukora imigambi yabo mugabo kubera situation ingwara ya covid tusa ntivyakunze ça veut dire que l'argent aragira limite so ashaka kuvuga ati wabamuha amahera ngaho ivyo tubimete apa ivyo twoba twarakoze ivyo twoba twarahanye canke twavuganye ni juste urukundo yavuze uti jewe ico nagerageje kubona peut-être que natoba yarabimbwiye ni kwa kundi ushaka kuvuga ati uyu muntu hari ikintu ashoboye urumva mugabo hari ahantu atagera burya ntarakorera kuri Ndaha TV hari abantu bari abafana ba Ndaha TV batari bazi DJ Oli mugabo nje kuhakorera inani ikiganiro dinpa barambona rero yavuze uti reka afite ni DJ nagiti ndamubaza nukuri mbonera vyakiri urumva ambwira ati nukuri wewe nta kibazo je nzuza tuzokora rero n'urukundo gusa kujya gufatana mu nda ko twese turi abanyabugenegene niko no bivuga mbwa Mutima harahashika DJ Oli atarashika Mutima ni brand nini urumva yavuze ati reka dufashanye ni nkuko nanje peut-être ejo canke hirya ejo yogira ikintu akavuga ati burya ndakeneye umwakaziki tugafashanya nuko rero je vraiment fata nakanya kugira ngo mbwire abaririmbyi n'imbara abandi bantu bakora ibindi du genre ibintu nk'ibi
ni vyiza gufatana mu nda ntubone ko ukoze ikintu ufashije mugenza ucumenga ivyawe bigiye kuba hafi meno je ndibaza ko uno mwanya hari umuntu yumvise ati ya ndirimbo uramaze kubona ndirimbo irimo umutima caja kuyiraba kandi arayiragushika ihere burya rero kandi bayirabihere kuko iheze nihiryoha tukiraho nyene ugerageje kuraba wavuze ati hari ahantu mutima ashika DJ OLI atarashika canke ahantu DJ OLI amaze gushika mutima atarashika ariko kubw'ivyo turakorana kugira ngo zanguvu zije hamwe ugerageje kuraba mbega nihe nyungu ushobora kubona ukavuga ati aha anya harimwo pare za mutima zaje kubera mutima na pare ziwanje niyo strategy wari ufise yo kuvuga ati mutima nitwakorana hari abantu baza kuza kuraba indirimbo kubera mutima n'abandi baza kuyiraba kubera ko bari basanzwe bankunda je novuga nti sinovuga ngo inyungu za mutima canke ico hari ahantu mutima DJ OLI yashika mutima atashika sinzi peut-être ngira nimbara abantu bataraba comedy byoshika mugabo je sinabona ko hari inyungu mutima agiye kuronka mugihe yokorana yoja muri clip wanje kuko vraiment ni brand nini wendi baza jewe izina DJ OLI ryoshikaho mutima ageze namaze kubivyaza umusaruro mwinshi rero anemo nije ndiko ndunguka ahubwo je ndiko abari abakomedi ndabazane no mu muziki abafana biwe baze no mu muziki bakurikirane DJ OLI kumburengera bishobora kuba ari ubuko mugabo ahubwo niwe yaranyaguriye ahubwo abakomedi yarabatwaye mu muziki niwe yabazanye kubera ko niwe Jenny niko no bivuga niwe yabazanye abakomedi baramukurikiye nivyo yagize ari abantu bikundira komedi badakunda kaziki urumva nivyo vyabaye baraje no mu muziki rero Jenny mvuga nuvuga gute ni ikintu kinini ni ikintu c'amateka vraiment yankore kandi vraiment ndibaza ko ngiye kunguka byinshi ego tukiraho nyene big up kuri mutima le comedy ubawe DJ OLI tugira ko na kapera ya my desire kugira ngo abantu bumva ati mbega yakinye filme cha yaraturirimbiye hama turangize Ulumwe kuri love lumwe sinzogusigura umwe tuzama turi kumwe hamwe muri bimwe rega turumwe ndoto zawe nizanje nizimwe minakupenda sana nikikukwaza tafadhali ma tusije tukaachana ukiniacha tasumbuka ma minakupenda sana nikikukwaza tafadhali ma tusije tukaachana ukiniacha tasumbuka ma wendo my desire yes DJ OLI mu kurangiza mbega DJ OLI muri no mwaka wa 2021 nta bintu novuga ngo vy'ibiteramo ari karategura ku gatwe kiwe kuko abandi ntituzi biri mu mutwe wawe umuntu ashobora kuba ari karategura ko organiza concert avuga ati DJ OLI nzomutumira ariko apart ya DJ OLI iyo projet yo bihari urabona situation deje uko ntimeze c'est pas bon ibintu nyene urabikora ntibigenda neza ariko ndiko ndavyumvira mugabo villa situation vraiment biragoye kuvuga uti reka nkora iki kintu hameze uko biragoye ariko on sait jamais DJ OLI tugushimire kuba wemeye kuduha kino kiganiro tukayaga kubijanye n'akazi kiwawe twizera yuko n'ikindi gihe tuzogutumako utazotugora nkuko utatugora kimwe gusa ndabashimire and then nshimire umuntu bita Bedere muri Timiza Fashion yaramfashije kugira ngo clip igenda uko yagenze ndabimushimire cyane nshimire n'abantu banje ndafise abantu b'abagenzi bari ku ruhande rwanje bamwe muri clip abandi baramperekeje hajya cari gikosi kinini naho hashoboye kuboneka wajya vraiment ndabashimire cyane nshimira abakunzi b'umuziki ndundi nshimira abantu badahengeshanya kugira ico bakoze kugira ngo umuziki w'Uburundi usoke canke impano ziri mu Burundi zigere ku yindi level cyane kandi namwe ndabashimira mushishikare kudufata mu mugongo nukuri ni mama nurabona ko bikeneye ko dukorana kandi vraiment
naje ubwanje nzobisabira kuko ndacakeneye ibiganiro turabashimiye mwe bakunzi Banda TV mwariko muradukurikirana nkuko mwariko murabibona twari kumwe na DJ OLI wa musore wanyu ari karakora ibintu biteye ubwoba wowe utararaba indirimbo nakubwiye genda kuri YouTube urabe indirimbo yiwe ya DJ OLI hama wongera ugire comment nimba ari ico umusaba gukosora agikosora akajambo kanyuma rero DJ OLI agasunika rubi bagire subscribe kwa DJ OLI bagire kuri Nda TV turacabakeneye abatarabigira vuma babigire and then nshimire team Master Music na Masterland ubwiwe nshimire na FIG en general nivyo ciao ciao